imigwano yongeye gukomeza muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu ngaha mu buseruko bw'igihugu cya Kongo. Ni mu gihe hari haheze imisi ariko aravugwa isubira inyuma y'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Muri kino kiganiro turaza kubabwira bimwe mu bice canke mu malokalite ari ngaha muri Sud Kivu inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zamaze kuba zishingamwo ibirindiro bikomakomeye ndetse bidasanzwe. Muri kino kiganiro turaza kongera tubabwire ibijanye n'imigwano iriko iraba muri Rubero ndetse tubabwire abateye n'abatewe uko byifashe, ariko mumenye iki Rubero aragace kari kararekuwe n'izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ku rundi ruhande turaza kuganira ku bijanye n'ibitero bidasanzwe Fardc yagavye ahasanzwe hari ibirindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda twigwaneho hariya mu misozi miremire ya Fardc. Kaze ni karibu tubabwire ukungene ibintu vyimeze, ariko tunababwire yuko hariho ibirindiro bishasha biriko birashingwa ngaha muri Sud Kivu neza na neza mu kiyaya ca Plene ya Rusizi nkuko amakuru yacu ariko arabiduhereza muri kano kanya. Rero Domisi wewe uriko uradukurikirana making sure ko maze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro vyiza nk'ibi ndetse n'amakuru bize biragushika ko atakibazo na kimwe ndagufashe fasha ufite kuri like nikitwereka yuko uba wakunze ibiganiro vyacu ndetse tukagira motivation kubaronderera ayandi makuru kandi menshi tibagiye kuza muri commentaire kugira ngo dushobore kuyagira. Jewe ni twako Dide Black, iyi ni BM4 News, murabizi yuko ari gwa rubuga rwa marubafasha kuronka amakuru mashasha ari update ku mirongo y'urugamba. Shimire cyane abatwitaho mu kutukurira amazi, ndanashimira cyane abafatanya bikorwa cyane abaduha ama publicity kugira ngo dushobore kubamamariza ibikorwa byabo basanzwe bakora. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de Lucona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Yes, nkuko natangoye ndabivuga mu ntangamarara yano makuru yacu, nagiye ndababwire yuko imigwano yongeye kubura muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu, mu gihe abantu benshi bari bazi yuko zino nyeshamba z'u Rwanda zariko zirirotira mu bice zari zarafashe. Ariko ku munsi w'ejo mwibuke ko nababwiye yuko hari agace zino nyeshamba z'u Rwanda zari zaravuyemo, ariko Wazarendo iza kuhinjira birangira abishemo abasirikare ba Wazarendo bagera kuri 2. Twarasobanuye uburyo nubwo berekanye ko ariko barahava atabwo ariko barahava ko mutera, ahubwo kwari kugira ngo bereka makungu yuko bariko barava muri bino bice. Tunababwira yuko uno musi ariyo tariki ya nyuma yo kugira ngo zino nyeshamba z'u Rwanda zose zikugwe hano ku butaka bwa Kongo. Rero udukurikirana wumve yuko muri Rubero ibintu bitoroshe. Rubero n'agace kari kararekuwe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru menshi ariko aravuga yuko ino Rubero yoba yasubiye mu minwe za MU23 RDF, ariko nagenda babwire yuko n'imigwano yatanguye kuva ku munsi w'ejo w'igenekerezo rya 30 aho imigwano itari isanzwe. Twagiye kubona tubona M23 iragarutse muri bwa buce bivuga yuko yamaze kwirotiramwo Igavyibitero ku Bazarendo bari bamaze kwashika muri uraka Wazarendo biranka yuko ishobora kuresista kubera ko aba M23 bari beshi, ariko amakuru twarose nuko bagiye kugira resistance bamaze kuronka kamforo idasanzwe y'abasirikare ba Fardc. Kugeza kuri no munsi w'ingezo ya 31 imigwano ikomeye ari kirabera ngaha muri Rubero, ariko vyaboneka neza yuko M23 idashaka kuharekura, idashaka kuhava, ahubwo yajije kugira ngo ishobore kwifatira bino bice. Yari imaze imisi amasaha make, sinovuga imisi yahavuye mu kwerekana makungu yuko yirotiye mu bice yari isanzwe yarafashe ngaha mu buseruko bw'igihugu cya Kongo. Rero ano makuru abantu benshi ndibaza aca babwira ibitari bike, kuko mu gihe bakubwiye yuko bamaze kwirotira
mu bice ariko twagomba tubabona batera ibitero bisigura yuko kabaye akantu bakina kugira ngo bikunde bazogaruke muri bice bamaze kwiyestara neza. Ni mu gihe twabwiye yuko zino nyeshamba muri rya misi zari zatakaje ingufu zitari nke, bikaba ngombwa yuko bafata umwanya kugira ngo biyungunganye bushasha bagwane na wazane ndetse na Fardc nkuko amakuru yacu abivuga. Rero nari nababwiye yuko ibintu bidasanzwe no ngaha muri Plaine de la Ruzizi aha muri Sud Kivu haravugwa ibirindiro bigera kuri bitatu by'inyeshamba z'u Rwanda MU23 bamaze gushinga, ndetse abakuru dufise nuko n'abari ngaha mu gihugu cy'u Burundi bazi exactly aho bari bashobora kuraba nk'abari mu Nyamitanga n'ahandi no kuri Sisi mu Cibitoki barashobora kuraba neza na neza h'ivyo birindiro by'inyeshamba z'u Rwanda byashinjwe. Mugabo kubera ko abari mu ari kure ntushobora kuhabona mu buryo bworoshye, ariko uhatumberanye cyane no muri buno buce nababwiye bwo mu gihugu cy'u Burundi. Rero ibi vyerekana yuko imigwano yoba igiye gutangura bushasha, imigwano yoba igiye kuvugurwa mu buryo budasanzwe. Biboneka neza yuko uno muhari wa M23 ugarutse wamaze kwambarira urugamba, ugarutse mu buryo budasanzwe, uri determiné, uvuga ati turasubira mu buce bwose twirotiyemwe vyanka bikundi, ndetse binashobotse dufate n'ubundi buce bwose tutari bwafate. Twababwiye umugambi w'izinyeshamba, umugambi bagomba kuzana muri Uvira kugira ngo bafate Uvira hamatandukiye n'ibindi bice. Twarababwiye ko uwo mugambi udashobora gucamo mu gihe hatobukumvikana canke ibiganiro bitokorwa canke utopfa kwigarurira ngaha muri Uvira nkuko vyari vyabaye bwa mbere mu gihe General Neva Mutoba mwavuganye. Ano makuru twarababwiye. Rero bisa nkuko M23 yongeye kugarukana kagatima ko kugira ngo isubire kugaba ibitero bikomakomeye mu buryo bukomeye binashobotse yigarurire ibice bitari bike. Rero ni nababwiye muri Rubero yuko M23 yahagavye ibitero. Ni Rubero kugeza kano kanya abantu benshi bariko baravuga yuko iyi Rubero yoba yamaze kuba isubira mu minwe y'abasirikare b'u Rwanda RDF M23, ariko ayo makuru ntabwo ariyo, kuko amakuru dufise nuko hariko haraba y'imigwano y'inkundura hagiyogera igihe cy'isaha 6-7 niho vyameze nk'abaruhutse gato, ariko mu masaha ya 8 hongeye kuvuga yandi masoro menshi adasanzwe muri ubwo buce buriko buraberamo imigwano. Biboneka neza yuko bari bagarutse kugira ngo basubire guhangana mu buryo budasanzwe. Rero abari ko baravuga yuko Rubero yafashwe na M23, ndibaza yuko amakuru ataradushikira nka yose kumbure, nitwasanga yayifashe tubazaguruka tubabwira uko ngene ibintu bimeze, ariko nitaba yayifashe navyo turabibabwira nkuko twama tubikora. Rero Rubero ubu tuvugana habaye umuriro ni mwinshi cyane, ntusanzwe kabisa, umuriro uhari ni mwinshi. Yes, turaza kugaruka muri Rubero tubabwire vyinshi, ariko reka mu nkune ndababwire muri rijoro ryo kuri uyu wa mbere ushira wa kabiri harabaye igitero kinini cyane cyatangujwe n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa, nkuko vyatangajwe mu matangazo yagiye habona na Laurence Kanyuka, umuvugizi w'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, aho bavuga yuko ingabo za Fardc hamwe n'abafatanya bikorwa bazo bagavye ibitero vyateguwe neza ku mihora itandukanye, aho bakoresheje ibibunda binini ndetse n'ama drone azandeye zisagira abapilote, vyakoreshejwe mu bitero vyagabwe mu bibanza bituwemwo cyane. Bo bavuga yuko Fardc yagavye ibitero mu bibanza bituwemwo cyane n'abene gihugu, ariko amakuru twatoje nuko Fardc ahantu hose yagira kororera akantu ari ahantu hari kirindiro cinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Areno vuga yuko ku murongo wa Minembwe mu midugudu yose irimo ibirindiro by'igihugu cy'u Rwanda hariho muri Karehe mu mudugudu wa Rubumbashi ni hakikuje, twabwira za Rugezi, twabwira za Karingi, za Gakenke, za Bidegu. Aha hose n'ahantu Fardc yagira distribuer amabombe buke buke, yiturije buke buke atakibazo na kimwe mu guhasha zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ba makuru dufise nuko Fardc yariko iratera ibisasu bikomakomeye idahengeshanya aha muri Karehe mu mudugudu wa Rubumbishi na hakikuje hose ibintu bitari byoroshe.
nabukebwe mu buryo bwerekana ko ukwiyongera kw'intambara kuriko kuradudubiza hano muri Sud Kivu. Muri Nord Kivu naho nababwiye ko mu ntara ya Rubero, Kabesebe na Mutondi naho nyene bariko barategwa ibitero bikomeye cyane, kubera ko ukwiyongera kw'intambara umuhari AFC M23 wo uravuga yuko Fardc iriko irahonyanga ku bushake inzira y'amahoro n'ubutegetsi bwa Kinshasa buriko buraviora amasezerano y'amahoro, mu gihe ngo M23 yo yahisemwo kuja mu nzira y'ibiganiro. Umuhari wongera uvuga ko iyo ngingo yo gushira imbere intambara yerekana ko atacizere bagifise mu nzira y'imishikirano. Mu majambo yatangajwe n'umuhari AFC M23 urongera gushimangira ko wiyemeje gukingira abanyagihugu n'ivyabo yishika mu kibanza cugwanya ihohoterwa. Yes, ndibaza mwamaze kuvyumva muri ibi bice, haba muri Nord Kivu no muri Sud Kivu imigwano yongeye kubura bushasha mu buryo budasubirwamo. Rero mwumve yuko aya makuru yose zo kugenda tuyababwira bukebwe, ntabwo tugomba kwinjira muri byose ngo tudevelope ngo vyagenze uko, ariko igikuru nuko mumenya ibiriko biragenda ku mirongo y'urugamba. Hari abasirikare babiri, abasoda babiri bakuru wo muri Fardc nabo bafashwe kubwo kwagirizwa gukorana n'umutwe w'inyeshamba za AFC M23, aho bafasha FM23 mu kubereka inzira n'ibindi byinshi by'amabanga yo muri Fardc. Ayo makuru akaba yamaze gutangazwa n'igisirikare ca Fardc ubwaco, aho ubutasi buraburira Felix Antoine Tshisekedi no bo bafatanije kuyobora harimo abagambanyi, kandi bizomusaba inguvu nyinshi kugira ngo abamenye kuko bari mu butegetsi bwiwe. M23 yo ikomeza kwamagana ko itariko iva mu bice, ahubwo ari strategy za militaire bariko barakora. Tubabwira nka meya wa ville ya Goma, aho yabeshe bavuga ko yabeshe ko bari kwiropria a 30 km bigira inyuma kubo kubahiriza amasezerano ya Doha, kandi amasezerano akavuga ko mu bice vyose barimwo u Rwanda rukacura ingabo zabo. Kisekedi nawe agasenya uno muhari wa FDLR. Rero sinogenda ntababwiye ko muri Masisi naho hari uduce turiko turaberamwo imigwano kandi ikomeye cyane, aho ntashoboye kumenya neza uko ibintu byifashe muri kano kanya nuko bihagaze, ariko ndaza kugerageza ndababwire muri make, muri nzica make tubabwire ukungene ibintu vyifashe nuko biriko biragenda. Rero wose udakurikirana ndibaza waryohewe nino ncamake mko tuba twashikirije, dufashe mu kuyisangiza abandi, udufashe mu gukora subscribe, dufashe mu gukora like kugira ngo ibiganiro vyacu bishobore kugira kure atakibazo na kimwe. Ku munsi wejo sinogera ntababwiye no nkoro kuko yambaje abantu benshi. Mwarabonye video ariko iratrendinga canke yariki yerekana abanyeshuri bariko baragwana, batubaza ati bimeze gute, vyari bimeze gute. Uko vyagenze kose inkuru naramaze kuyironka iva hariya mu gisagara ca Goma. Amakuru dufise nuko bari abanyeshuri bo mu basanzwe biga hariya muri Goma, aho bafatanye bagwana n'abanyeshuri b'abanyarwanda cy'abana babaturuka mu Rwanda, aho vyavuye kuko ngo abanyarwanda ngo bari basuzuguye bano bakongomani. Abakongomani nabo bavuga ati ntabwo tuvyihanganira no kudutera, turabizi ko mwaduteye, reka duterane ingumu vyumye uno muhari wanyu wa RDF mwazanye ngaho mu twice. Niho guca hatangura ingumu zikomakomeye, imigwano idasanzwe. Mwagiye kubona yuko hariho nabo baravuye mwamenye muri rya migwano, wabona yuko bajya abasore bazarendo bari bashinyikiye cyane, bajya abana b'inkotanyi. Nuko rero vyari bimeze, abatasobanukiwe n'ijya video nuko vyari bimeze. Bari abakongomani, abana b'abakongomani bariko baratana mu mitwe n'abana b'abanyarwanda bivuye yuko ngo bari bagaye abana b'abanyarwanda. Rero amakuru yandifise ku mirongo y'urugamba ni muri Sake naho umuriro watse hagati ya M23 na Fardc. Reka nzinda babwire kungene ngaha muri Sake byari bimeze nuko byari vyifashe. Narimeje kubabwira yuko hari bice coalition Fardc Igavyibitero kuri uno munsi, aho Igavyibitero ni muri Sake ndagace ugasanzwe karimwo zino nyesha bazigihugu cy'u Rwanda, aho Fardc ariyo atanguje imigwano nkuko amakuru adushikira abivuga.
aho yagavye ibitero muri centre Sake ngo ikureyo M23 aho basanze M23 yaryamiye amajanja biranka ko Fardc ishika kwihangiro yabo. M23 yagwanye bikomeye ntigeze iva mu bice nkuko amakuru yacu ugeze ino saha abivuga, ariko biboneka neza yuko Fardc yacironka renfort ikomeye cyane yagiye gutuma ziri nyeshamba bikunda bakazigiza inyuma gato yahazari zananye kuva nkuko amakuru yacu ariko arabivuga. Abantu benshi baracatohoza ukungene ngaha muri Sake vyifashe, ariko amakuru yuzuye y'ivyashoye kononekara ntitwasha kubironka, ariko gikuru mwumve yuko Fardc yashoboye kwataka M23 kugira ngo ibakure muri centre Sake bikunde Fardc yinjire muri bino bice bimaze imisi vyarigaruriwe n'umwasi w'abakongomani ariwo igihugu cy'u Rwanda RDF M23. Ndibaza icamake y'amakuru yo muri kano kanya tuyigejeje ngaha. Reka nshimire cyane wese twabanye mu kino kiganiro, ndanashimira cyane wewe ukomeza kubana ntaryo mu biganiro byacu ndetse n'abako tubashikiriza. Ndizera yuko twongera guhura no mu biganiro byacu vy'uno munsi. Amakuru ni menshi cyane, muze mwese tubabwira ukungene ibintu vyifashe hariya ku mirongo y'urugamba ntivyoroshe. Tubazakomeza duce mu bice bitandukanye tubabwira ukungene ibintu vyifashe. Jewe nitwa Kondi the Black, iyi ni BM4 News. Bye bye.